nimba umutunzi atazoja mw'Ijuru, umuntu wa mbere ashobora kutazojayo yoba ari nka papa. Intebe yicarako, intebe ya papa, nta kandi kantu kayivanze, ni inzahabu, apana inzahabu zisanzwe, oro masifu. Kandi iyo ntebe ingana isumba kino gipodiyo, ni ukuvuga ni nk'amatoni nkangaho y'inzahabu. Inkofero yambara uzuraba amadiyama ariko uyishire mu gaciro, naho uja kuri Google worondera ibyo nukabitora, uzumbwire uyo muntu usumukire nawe mushatse kuvuga ko atazojayo, kandi ari wenyene ubwerana nawe ntazojayo da. Ngo yamwe ijambo ry'Imana ngo rivuga ngo umukire ngo mukuja mw'Ijuru ngo biragoye, ngo niho gufata ingamiya ngo kayicisha mu zuru ry'urushinge. Aho iyo ni myumvire babazaniye abamisiyoneri baje kudukenesha dukunda ubukene tuzobona Imana, ibyo mwisi byose tubigire ivyisi. Iyo mvugo niyo tumenyereye kuko twayisanzeho, tuzi yuko aboro ari bazobona Imana, niko abamisiyoneri baduhenze, kandi n'abarokore mwarabyemeye. Nico bituma niyo abantu bariko bagabangana ibyiza byo mu gihugu canke ahandi hantu, mwebwe muca mwigira ku ruhande ngo ibyo ni ibyisi ntiturimo. Wapi jewe sindi muri izo nyigisho. Imana dufashe. Thanks for watching.